Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ku mabanga ahambaye cane yoba yarabayeho ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye igihe yari yatanguye kunagura imigenderanire yiwe y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Turaza kubabwiramo kandi benshi mu bahimbawe no kugara imbibe z'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi vyakozwe na leta ya Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati abasenga ni musengere igihugu n'akarere. Ibi tuza kubigaruka ko mu buhe buryo amakuru y'ibanga dukura muri bamwe mu basi ba President Evariste Ndayishimiye bari mu bahurike mugambo umwe muri CNDD FDD avuga ko babona ko urwanko n'u Rwanda ari akaryo keza ko bafasha mu mugambi wabo wo gukomeza gutobera Evariste Ndayishimiye. Tubibutse ko mu rubanza rwa Bunyoni aho yarari karaburanira mu ibohero rikuru rya Gitega, General Bunyoni yagije u Rwanda ko goba gwarahaye President Ndayishimiye amakuru ajanye n'ivyo Bunyoni yaganira n'abantu. Mu yandi majambo Bunyoni we akafata iki gihugu c'u Rwanda nk'ico bacaramwononeye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Murano makuru turaza kubabwira kandi vyinshi mu ruhara rw'igihugu c'u Rwanda be n'ingene President Evariste Ndayishimiye yagiye aravugana n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Umubano utari watosekara cane mu kwezi kwa kane kumwa kwezi ndetse no mu kwezi kwa gatanu aho bivugwa ko hari haje umugambi wo kurasa President Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyaragenze gute? Kuri ubu abansi ba Neva bari ku kiyeri bavuga ko nubundi umugambi wabo ugiye kubandanya. Nimwe kandi President Evariste Ndayishimiye we yafatanije Red Tabara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwo mwaka w'ibihumbi 2015 akagiriza u Rwanda ko ari go rubahaye indaro rubahereza amabiro bakoreramo ndetse rukanabahereza imyimenyerezo ya gisirikare. Ibituze kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ariko imbere yuko tubageza ko ivyaba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye wo mugambwe CNDD FDD, tubanze tubageze ko ivyo umushikiranganje Edwine baradahana. Bamwe bati afise imvugo y'umuvyeyi. Kubera iki abaganga b'abahinga baguma bigira mu mahanga? Iki akaba ari ikibazo gihanze igihugu c'u Burundi muri kino gihe, aho abaganga bakomeye ngo baba bakinye cane mu Burundi nabo dufise bakaguma baja mu bindi bihugu. Aho hari mu cankuzo kwigenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023, President Ndayishimiye yasiguye ko abaganga bariko baja hanze kubera badakunda igihugu. Dr. Ridwine Baradahana we yarabatahuye avuga ko baja kurondera ubuzima. Umushikiranganje Baradahana yarerekanye ingene umushahara w'abaganga ari muto mu Burundi. Mu Burundi umuganga w'umuhinga ahembwa 650 vy'amafaranga y'amarundi, hafi amadolari 200. Mu gihugu c'u Rwanda umuganga w'umuhinga ahembwa gato amafaranga umuliyoni n'ibihumbi 300 y'amafaranga y'amanyarwanda, amadolari 1000 arengaho gato. Mu gihugu ca Kenya umuganga w'umuhinga agahembwa amadolari 3000. Ni mu gihe mu gihugu ca Tanzania umuganga w'umuhinga ahembwa amadolari 1300. No kuvuga ko ngo umuganga w'umuhinga wo mu Burundi agiye mu Rwanda ahembwa inshuro zitanu ayahembwa mu Burundi, mu gihe agiye mu gihugu ca Kenya ahembwa inshuro 15 amafaranga ahembwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ridwine Baradahana numwe mu batahura ko ari abaja kurondera aho bafatwa neza, akifuza ko baha akarusho kuko ngene abaganga bafashwe mu Burundi. Nako kandi birashika mu bitaro bakanka kwakira umuntu w'indembe ashobora kuba uhejeje kugira isanganya ngo nuko adatanze ingwati kose yemeza ko bazoriha amafaranga y'ivyakozwe mu kumuvura. Ridwine Baradahana yaribukije ko kizira kwanka kwakira umugwayi aremvye ngo nuko adatanze ayo mafaranga bita kosiyo. Umushikiranganje kandi akaba aribukije ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mwaka w'ibihumbi 2019 rivuga ko umuganga arekuriwe kuvugwa kumugwayi arekuriwe kuvugwa maze iyo kosiyo igatangwa nyuma y'amasaha 48. Akavuga ko anagiye gukurikirana ingene iyi ngingo yubahirizwa.
aya n'ayandi yose ntuze gucikanwa fyonde subscribe canke sabone niba uteko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi kugira ngo nabo batoja bacikanwa niba biko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ni mu gihe abanyagihugu bo bato bobo bahasinzikarira gusa bamwe mu banyepolitike bahambaye cane baterekwa ingendo ya Perezida Varisito Ndayishimiye yihaye bariko barasoma ku kiyeri. Mbere gato yuko tubageza ko inkuru y'ingene abansi ba Perezida Varisito Ndayishimiye boba bahimbawe n'iyugara ry'imipaka yompi n'umupaka w'igihugu c'u Burundi uhana urube n'u Rwanda gusa naho bitavugwa ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yasubire gutosekara kuva abasoda b'u Burundi batanguye gupfira muri Nord Kivu. Aba basoda b'u Burundi baja kugwana muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bagwanira hamwe n'abasirikare b'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bakagwanira hamwe n'insoresore zitwa Wazalendo zo muri ico gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo be n'umuhari FDLR w'abanyarwanda wagezwa ko bakoze ihonyabwoko mu mwaka w'1994 mu gihugu c'u Rwanda. Mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye yari yaje ari uwirukana FDLR mu Burundi kuja gusangira urugamba nayo muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ibi ni ibintu vyabaje cyane abategetsi b'igihugu c'u Rwanda naho bobo ataco bavugira hejuru ahubwo bashimye kubicisha mu biganiro vya politike gusa. Amakuru dufise akavuga yuko Perezida Varisito Ndayishimiye yari yamaze gusinya amasezerano hagati yiwe n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, akaba ari amasezerano yatanzwemwo imiliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, amafaranga yahawe abategetsi b'u Burundi hamwe n'abarongoye igisoda c'u Burundi kugira ngo batange abasirikare babo baje kugwana mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Bifatanye n'iyo migwi itatu harimo igisirikare ca Kongo FARDC, insoresore za Wazalendo ndetse n'umuhari FDLR mu kugwanya M23. Naho bitahora bivugwa kandi ibi vyose vyunyutse muri Kigarama mu mwaka w'2023 inyuma y'igitero ca Red Tabara mu Gatumba. Perezida Varisito Ndayishimiye mu yagirije igihugu c'u Rwanda karirwo ruri inyuma ya Red Tabara. Ivyatangaje benshi mu gihe Gatumba iri ku rubero rwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abasoda b'u Burundi bakaba bamaze imyaka 2 bagwana Red Tabara muri Sud Kivu mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo mu bice bita Haut Plateau. Bamwe batabasenga ni musengere igihugu n'akarere. Amajambo amaze iminsi avugwa na Perezida Varisito Ndayishimiye be n'ingingo yo kugara imbibe birafise isano nibiriko birabera muri Nord Kivu. Amakuru dukora mu basirikare b'u Burundi bariyo akavuga ko intambara ishobora gusubira kubukwa ku rugero urukomeye cyane. Aho ni mu gihe Tshisekedi mu myamamazo yiwe yavuze ko agomba kuzotera u Rwanda agafata Kigali. Noneho kuri ubu amakuru Varisito Ndayishimiye ngo yagenda ahabwa n'igihugu c'u Rwanda kubirabana n'ibiri mu mugambwe we ndetse n'amakuru y'ibanga yakaba yatangwa n'inzego z'iperereza. Kuri ubu abatavuga rumwe na Ndayishimiye muri CNDD FDD babona ko aka ari akaryo keza kagiye kubafasha mu mugambi wabo. Ngo Perezida Varisito Ndayishimiye ari mu bahawe amakuru y'ivyo ariko birapangwa neza Narengeyome Bunyoni n'abari ku ruhande rwiwe muri wa mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi mu mwaka umugambi waburijwe mu mwaka w'2022 mu kwezi kw'icenda, ari nabwo Narengeyome Bunyoni yahita avanwa ku ntebe yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi agasubirizwa Gervais Nderakobuca, umwe mu bizigirwa ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Aya makuru rero ngo Varisito Ndayishimiye yahabwa n'igihugu c'u Rwanda niyo agiye gutuma bansi biwe bo muri CNDD FDD batangura gukora imigambi yabo neza kuko bazi ko atarindi jisho ririko rirabaraba.
Muri ndamukiza umwaka weze w'ibihumbi 2023 Bwarengiyome Bunyoni yaratanguye kuronderwa ku muhani we. Hari amakuru yarahari yuko Colonel Desire Uwamahoro n'abandi bakomeye cyane mu gipolisi, mu gisirikare ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD bari bafise umugambi wo kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga, arashikiriza ijambo ku munsi mukuru wahariwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukozi ku isi yose. Ico gihe rero Perezida Evariste Ndayishimiye ngo baritabaje bagenzi we bo mu bihugu vya yasi, akaba hari bamwe mu basirikare ndetse bavuye mu gihugu ca Tanzania bahawe amakuru nabo n'urwego rw'iperereza mu gihugu c'u Rwanda. Tubibutse ko urwego rw'iperereza rw'igihugu c'u Rwanda rwoba rwarongerewe kategori mu gihe baburiye igihugu c'Ububirigi ko hari igitero cari kuzaba mu iki gihugu c'Ububirigi, kikaba caraburiwe hakaba hari mu kwezi kwa gatandatu, kigafata ayo makuru menenerwe mu nyuma igitero kikaza kuba mu kwezi k'umunani, ari navyo biri mu vyatumye urwego rw'iperereza rw'igihugu c'u Rwanda rwongerezwa mu ntera rukahabwa iciciro ca aprisi. Ngibi rero ibiriko biravugwa mu bansi ba Perezida Evariste Ndayishimiye babonye akaryo keza ko gutegura ibikorwa vyabo vya misi yose vyo kuguma gutobera Perezida Evariste Ndayishimiye. Tukaba twabwiye kandi n'ivyo umushikiranganji Ridwine Baradahana yashikirije, aho benshi bavuze ko afise imvugo y'umuvyeyi. Abenshi bumvirije uyu mushikiranganji aho yari imbere y'inama nkenguzamateka, bamwe bakavuga ko ari mu bantu baryoshe kumviriza, ariko aravuga ukamwumvamwo ubuntu n'ubuvyeyi. N'ubwa mbere ngo bumvishe umushikiranganji mu Burundi avuga nkawe, ngo ntibazi ko azi gufata ingingo zikomeye ko batari bagana nabo bakorana, ariko ngo arumvikana ko amenyereye rwose ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.